radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese duteza amatwi kuri uno wa kabiri tariki 9 z'ukwa gatandatu 2020. Izi ni ngingo nkuru. Leta y'u Burundi yatangaje ku rubuga rwayo Twitter urupfu rw'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza rwashitse ku munsi w'ejo. Muri ano makuru turagaruka hanini kuri no nkuru y'umubabaro ku gihugu cy'u Burundi. Perezida Nkurunziza shinge afite imyaka 55, akaba ari hasigaye amezi 2 gusa ngo asubirigwe n'uheruka gutogwa bwana Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turagaruka ku buzima bwa politike bwa bwana Nkurunziza, tunarabe igiye gukurikira muri ano mezi 2 yarasigaje ku butegetsi. Tubashikiriza n'ikinamico urunana. Muri ano makuru agarikiwe na Jacques Nitegeka. Dasubiye kubaha mwiriwe. Leta y'u Burundi bicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yatangaje urupfu rw'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Itangazo ryabanjirijwe n'amajambo agira ati: Leta ya Republika y'u Burundi iri no mubaro mwinshi wo kumenyesha urupfu rwa nyakubahwa Pierre Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, rwashikiye ku bitaro Hôpital du Cinquantenaire de Karusi kubera ubugwayi bw'umutima ku tariki 8 z'ukwa gatandatu 2020. Iri tangazo ryakurikiye urukurukuru rwari rumaze kuba rwinshi ku mbuga hwaniro kubijanye n'amagara ya bwana Nkurunziza. Vyinshi mu bikubiye muri iryo tangazo reka tubibaze mugenzi wacu Bernard Bankukira. Mw'iryo tangazo rishizwe habona ku mugoroba wa kabiri, leta ivuga ko ku munsi wa gatandatu genekerezo ya gatandatu z'uku Perezida Nkurunziza yiro ameze neza, mbere akaba yaragiye kurera urukino rwa volleyball Ngozi. Rivuga ko mu ijoro ryo kuri wa gatandatu rishura Mungu yumvise itameze neza, acanyarukira ku bitaro byo mu Karuzi kwivuza. Ku munsi wa Mungu ngo yiro ameze neza, mbere aranaganira n'abantu. Iryo tangazo rivuga ko ibintu vyagiye guhinduka mu masaha y'igitondo cejo kuwa mbere, aho mutima wahagaze. Rivuga ko abaganga bagerageje kumuhembura mu kiringo c'amasaha menshi, bakamufasha no guhema bakoresha ivyuma, ariko bikaba ivy'ubusa. Perezida Petero Nkurunziza aryamiye ukuboko kw'abagabo hasigaye amezi arenga 2 gato kugira ngo abisanye na Evariste Ndayishimiye aherutse kwemezwa ko niwe yatsinze amatora yo kuwa 2020 rusamu no mwaka. Inyuma yaho yobandanije abaho yitwa imboneza y'amahoro yo kuzirikana no gukundisha igihugu, iteka hawe n'inamashinga amateka yiganje mu mugambwe wa USNDD nko kumushimira ku myaka 15 yaramaze ku butegetsi, ivyo batavuga rumwe batari bishimiye. Ugo rupfu rubaye nyuma y'iminsi itari mike hari amakuru akwiragiye ku mbuga ntangamakuru ko hari bamwe mu bategetsi muri leta y'u Burundi baba baranduye umugera wa coronavirus. Mu bavugwamwo mbere harimwo n'umuryango w'umukuru w'igihugu, ariko amakuru yose akaba yarahakanywe. Hagati aho ayo makuru yagiye kwiyongera nyuma yaho mutambukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza agiriye muri Kenya kuvurwa ingwara itaramenyekana gushika ubu, naho vyavuzwe cyane ko yagiye kwivuza coronavirus. Amakuru kandi yahakanywe n'umwe mu bakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu. BBC yabajije ariko atashatse ko izina ry'uwo rimenyekana. Leta yatangaje ikigandaro c'iminsi 7 guhera ku wa kabiri igenekerezo rya 9 ruhenshi. Arakoze Bernard Bankukira. Perezida Nkurunziza rero nkuko mwavyumvise ashingiye yarafite imyaka 55, akaba yaramaze ku butegetsi imyaka 15. Reka Audace Makado atubwire ibikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe bwa politike. Inyuma y'amasezerano y'abarundi yarusha yo mu 2000, umuhari CNDD-FDD warukigwanya leta y'ico gihe nawo wahavuye uhagarika indwano mu masezerano yashikanye igihugu mu matora yo mu 2005. Pierre Nkurunziza wa CNDD-FDD ashikira ubutegetsi. Pierre Nkurunziza yari yinjiye umuhari CNDD wagwanya leta hagati mu myaka y'1990. Umuhari wagiye uracikamwo ibice, hanyuma nk'umwe mu ncabwenge z'umuhari CNDD-FDD atogwa kubicegera c'umunyamabanga mukuru wawo mu 1998. Pierre Nkurunziza yari yahejeje ivyigwa vya kaminuza mu gisata co kunonora imitsi. Yari yanabaye umwarimu haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza nk'umufasha
kuva mu 1992 muri kaminuza nkuru ya gisirikare ISCAM naho yari yatanguye kuja kuhigisha imbere yuko ahava gahunga akinjira ikirobere. Muri politike ivyaranze intwaro ya Petero Nkurunziza kwabaye gukomeza umugambwe w'iwe CNDD-FDD usubira gutahukana intsinzi y'amatora mu 2010. Ku ntwaro yiwe kandi ingorane zagiye gukomera mu mugambwe wiwe no mu gihugu mu 2015 aho amenyeshereje ko agiye kwitoreza ubukuru bw'igihugu ku kiringo ca gatatu. Ivyiyamiririjwe kure n'abo batavuga rumwe, haduka imishamirano, abantu baricwa abandi barahunga, imigenderanire y'igihugu n'amakungu irononekara cane. Pierre Nkurunziza yagiye arahabwa ubushimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ahanini ashingiye ku butumwa bw'Imana. Pierre Nkurunziza kandi yaheruka guhabwa iteka ryo kwitwa imboneza yamaho mu mugambwe wiwe ufatiye ku bikorwa yakoze ari perezida. Rakoze Odas Makado. Perezida Nkurunziza rero shenge yarasigaje amezi abiri gusa ngo akorerwe mu ngata n'umukuru w'igihugu mushasha ruka gutorwa Evariste Ndayishimiye. None amategeko ategekanye kikora ayo mezi abiri yarasigaye. Twikoze kuri bwana Domitien Ndayizeye yigeze kurongora Uburundi, mbanza kumubaza ingene yakiriye inkuru y'incamugongo. Birababaje bwa mbere na mbere hoho birababaje umuryango w'umukuru w'igihugu, birababaje abarundi bose iyo tuva tukagera uko umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu abatuyobora twese, kandi tuba tumwifuriza kurangura ibikorwa vyiwe atangorane kandi tukamwifuriza amagara meza. Urumva rero amagara meza yamucorotse, Imana ikora ivyayo kuko twavyumvise. Ivyo rero bisigura ko abarundi tugomba kwifata nk'uko nabo nyene babivuze, cyane cyane tukagumana umutekano, tukagumana ukwizera. Hanyuma kubera yuko dufise leta y'igihugu ihari, hakaba hari icegera c'umukuru w'igihugu, hakaba hari umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka n'abandi bayobozi bose bafatanya ibikorwa, tugomba kubareka bakatubwira ingene tugomba kwigenza muri ibi bihe cyane cyane bibabaje kandi bigoye. Tuzorangura ivyo bazodusaba, niko tugomba kubifata mu ncamake. Perezida Nkurunziza atabarutse yarasigaye amezi nk'abiri gusa ngo asubirirwe n'uheruka gutorwa Evariste Ndayishimiye. Muri iki kiringo c'amezi abiri amategeko ategekanye iki, mbe bice bigenda gute, ninda bararamukije igihugu? Ubusanzwe bisanzwe bitegekanije mu ibwirizwa nshingiro, iyo umukuru w'igihugu adashoboye kurangura amabanga yiwe biturutse nko ku ngwara, no kuvuga mu kanya gato, ico gihe asigira ibikorwa icegera ciwe. Ariko iyo umukuru w'igihugu yatabarutse, umukuru w'inama nshingamateka niwe amusimbura, hanyuma agaca ategura itorwa ry'uwundi mukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero uko mubizi, umukuru w'igihugu yaramaze iminsi mike yatowe, yarasigaje amezi abiri kugira ngo ashobore kwimikwa nawe nyene. Turibaza rero yuko umukuru w'inama nshingamateka azokora ibikenewe byose kugira ngo ico gikorwa gishobore kuranguka muri iyi minsi isigaye. Wumva yuko ntazonakenera gutoza uwundi mukuru w'igihugu, ko umukuru w'igihugu mushasha yatowe arazwi. Jewe rero nkaba nibaza yuko ari ukonya ibikorwa bizobandanya bigenda. Sinibaza rero yuko mu vyerekeye intwaro hari ikintu na kimwe kizoshobora kononekara. Ibintu bizobandanya uko vyari biri, uretse nyene ko dufise akababaro kenshi kubera ko umukuru w'igihugu cacu yatabarutse mu gihe ata murundi n'umwe yarabiteze cyangwa bifise mu mutwe, kuko haca hiyongera ko ico kibazo c'akababaro n'ukugene tugomba kuzovyifatamwo kugira ngo dushobore kuzomushingurana iteka nk'uko
igihugu cacu kibitegekanya kandi kugenda kimukunda. wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye. Tukiri kuri iyo nkuru y'umubabaro y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza kuri Facebook mwagize ico mubivuga ko, reka mugenzi wacu Felenga kwaye dusomere bimwe mu vyo mwavuze. Hakizimana Lucky Fulgence aravuga ati Rest in peace His Excellence Pierre Nkurunziza, ugiye twari tukigukeneye. Wiyita ukuri nyakuri aravuga ati erega twese turi abagenzi, ikintu cy'ingenzi ni ugusiga umurage mwiza inyuma yacu. Uyu mubyeyi utabarutse yitangiye abarundi abasesekazamo demokarasi, naruhukire mu mahoro, atabarutse ari intwari ya rubanda. Undi wiyita Murundi gira ijambo aravuga ati gusa dusabye abarundi inyuma y'amajambo menshi agiye kuvugwa kuguma mufatanye mu nda. Daniel Uwimana we akavuga ati Imana imwakire, uyu mubiri twambaye ntawo wiratira, indwara zitubuza amahoro, no gusenga uhoraho akatuba hafi. Shazak El Baradani nawe aravuga ati ntabwo twari twiteze yuko yapfa aka kanya, gusa we yari yarabiteguye, yashyizeho inzego zizamusubirira, yarakoze, naruhuke kuko no kubaho biravuna. Undi wiyita Niyo Rwa David aravuga ati twese niyo nzira, Imana si umuntu. Steven Murekezi Sadiki we na n'ubu ntarabyumva aravuga ati BBC ni mumbabarire mumbwira ukuri, Pierre Nkurunziza ni ukuri yasaruwe, birambabaje cyane, mumbwire ko ntarota. Ndangirize kuri Ariel Chavez Jr uvuga ati ibya politike ni birebire. Arakoze Felenga kwaye. Rero ni BBC igoza miryango isaha imwibura iminota hafi 19 i Kigali mu Rwanda n'Ubujumbura mu Burundi. Mwananya kudukurikirana kuri Facebook, muradukurikirana kandi ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, muratwumva kandi kuri radio Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda. Katwandanye n'amakuru avugwa mu makungu. Mu Bubirigi igishusho c'umwami Leopold wa kabiri cakuwe mu mujyi wa Antwerp mu gihe ubutegetsi bwiwe bw'igitugu muri Congo mu gihe c'ubukoroni butanguye kuvyura agashavu ka benshi. Igishusho ca Leopold casizwe umucafu mu ndwi iheze, cakuwe ko n'ikimashini. Umuvugizi w'umukuru w'igisagara ca Antwerp yavuze ko kiza gushigwa mu nyubakwa ndanga kahise, ngo kandi gishobora kutazosubizwa mu kibanza cahoramwo mu muji. Amamiliyoni y'abantu barapfuye ku butegetsi bwa Leopold igihe yari yaragize Congo icibare ciwe bwite mu kinjana ca 19 hamwe n'intango z'ikinjana ca 20. Isinzi ry'abantu bashitse ku isengero riri i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu baje mu masengesho yo gusezera ubwa nyuma George Floyd. Bwana Floyd yapfuye ari mu minwe y'abapolisi. Urupfu rwiwe ruteza imyerekano ikomeye yabiyamiriza ivangura moko ku isi. Bwana Floyd araza gufubwa impande y'ahafubwe nyina. Abatumire amajana 5 nibo bitezwe muri uyo muhango, ukaba rero uriko urakurikiranwa ikibiriraho kuri televiziyo. Mbere yo kuja mu runana tugaruke gato muri Tanzania, ho murongozi watavuga rumwe na leta y'ico gihugu Freeman Mbowe yakomeretse nyuma yo kugabwa ko ibitero n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru Dodoma. Umurongozi w'umugambwe Chadema kuri ubu ariko aravugwa mu bitaro. Reka naho tubashikirize ikinamico runana. Nkuko bivugwa n'ishyaka rye, umuyobozi utavuga rumwe na leta ngo yagabweho igitero arakubitwa bikomeye ubwo yari mu nzira asubira mu rugo iwe i Dodoma mu ijoro ryakeye. Igitero si wejo gitangazo yavuze ko Bwana Nkurunziza yafashwe n'ubugwayi bw'umutima. Ano makuru yaragarikiwe na Jacques Nitege kandi Robert Patrick Misigaro. Mandanya mugira umugoroba mwiza. Amakuru yandi ni kuri bbcgahuza.com.